gomba nanje mbaye ndababwira uwundi uwo meva mwumva ninde? biragoye cyane ntawuvamwo bose bakorera igihugu ni imigambi myiza cyane ni hamwe nyene competition utegereza kugumana igiharuro gifatika cabugumana ariko bose nabo gushimira cyane iyumvire kuba ku rugomero hamwe hataba cyakintu ngo inawaka inazimika nta deristage imigambi ni myinshi cyane bariko baraza urabona ko biteguye bariko baraza biratabandanya rero biryoha. Nous appelons également le coordonnateur du PAEJ. Turahamagaye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umugambi PAEJ. Professeur Désiré Manirakiza. Désiré Anyaragase, professeur. Ndababwiye kugwaruka twahiriwe nimwibaze ngo biroroshe reka bagenzi bacu babandanye badukorera babandanye imbere ko babandanye badukorera mu ngata nagoma mpamagare umushikiranganje mu vyojejwe harimo gwaruka bakerebuke nako protocole dufashe kugira ngo ishobore kumudishikana hano imbere umushikiranganje mu vyojejwe harimo ugwaruka nakanyarero keza ko guhakanya nababwiye ni ibintu vya mesdames et messieurs ego badukorera mu ngata muri no mwanya turiko turashika muri wa mwanya nyamwiza. Mesdames et messieurs, permettez-nous d'accueillir comme il se doit dans notre culture burundaise son excellence monsieur le président de la République du Burundi. Amandla wetu, viva Burundi, viva, viva, viva la jeunesse, viva, viva, viva l'Afrique, viva, viva. Nyemerera ntere ijwi hejuru bitugu bitenga su Burundi cyanzo c'abakunzi data w'urukundo reka ntere intambwe nkuru bwatsi nkuyagira batakuzi akira impundu n'imvumero ibereye umuvugizi w'abimwe ijambo uwacu umurinzi yagwa mukunzi w'ugwaruka ngo abaruka bamenye ico banyegejwe ukinyegeye ishimwe rirama ku Mana yo yashimye ko ushikira inganji ngo twoye kuba barundi mu bwacu Burundi shishikara rugabanya babisha mutagambana mushimangira ngingo atagahigi hangama isinzi ry'abawe tuguhanza amaso mu bigoye utahagobotse twogoka igihugu cobaye ukundi atawewe twoshaye atagishayura none yaracanye turiruhutsa
muco waje hageze ngo wereke abarundi umwonga uhuma n'udahuma. Imana ntiyokwemeye ko Burundi buba amahanga ku barundi ari ingobyi ihetse ikibano. Yakuduhaye bikwiye ngo ubumwe buduhurize ku bikorwa, none amajambere adusanganira uko bukeye uko bwije. Erega ntituzi ngo twobaye abande mu gahinga kanyaga nande mu Burundi atase barundi. Hangama nta ugutega iminsi, abarundi sinzi tuguhanze amaso. Imana iguhangaze nta kuganza kutava kuri yose barundi. Amashi menshi menshi menshi. A big round of applause. Address young people, and every time he does not speak to the youth, he speaks with the youth. Please welcome him with the respect and the warmth he deserves. Amashi menshi ku muvyeyi wacu nyaricubahiro. Amashi menshi. Muri uno mwanya tugira dushikirize ijambo jury itubwire. Protocole observé, distingués invités, bonsoir. Niteka kuri twebwe umugwi warujejwe kugira evaluation y'imigambi 10 ariyo yatowe mu yindi migambi myinshi kugira ngo dushobore gutoramwo imigambi 3 ariyo iza gushikirizwa ubushimwe kuri uyu munsi. Mbanje gukengurukira Imana rugira byose atugiye imbere muri kino gikorwa, si gikorwa coroshe ariko vyagenze neza birakunda. Hanyuma murazi yuko tous les projets qui ont été présentés ce sont des excellents projets, twese twabibonye ni cari gikorwa coroshe mugabo kwizina yabo twari kumwe twashoboye kugerageza kugira ngo tube objectif, hanyuma dushobore kurangura igikorwa baduhaye avec plus objectivité que subjectivité. Rero turafise amazina y'abantu batatu y'imigambi 3 ariyo twovuga duti siyo yonyene, ariko ko dutegerezwa gutora imigambi 3 niyo twashoboye gutora kugira ngo ariyo iciserukira iyindi muri kino gikorwa. Rero nizere yuko abandi bose bakurikiranye imigambi ku mbuga ngurukanabumenyi mutaza kuba mufise ivyongero bitandukanye n'ivyo no jury yashoboye gushikiriza. Abantu abankengukira abamambre ba jury bose ukuntu bavyifashemo neza. Imana ibahezagire cyane wese. Je sais pas si je peux aussi parler. D'accord. Distingués invités, tout protocole observé, comme je le disais, je suis Madame Souadou Bougoma, je suis la doyenne de la faculté des sciences économiques et de gestion à l'Université du Burundi, mais également le point focal des projets portant sur l'investissement et développement économique et industriel du pays. Mais également, je suis aussi chargée de la consolidation, de la conception et de la mise en place des projets portant sur l'autonomisation des femmes musulmanes du Burundi. Alors, j'ai eu l'honneur de présider cette commission qui a été chargée d'évaluer parmi les 10 projets qu'on nous a présentés. Alors, je remercie d'abord toute l'équipe parce que je sais que ça n'a pas été facile, mais on a travaillé avec objectivité et subjectivité dans le choix de ces 3 projets. Je vous remercie. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui vais annoncer aussi. D'accord, merci beaucoup. Alors, sans trop tarder, nagomba tuce tushikiriza projet. Tuce duhera kuri projet igira gatatu. Alors, on va commencer par le projet qui a occupé la 3e place parmi les 10 projets qu'on nous a présentés.
Alors, le moment est venu, le moment tant attendu par beaucoup de jeunes qui sont ici. J'ai l'honneur de présenter la 3e place dans cette compétition et est occupée par le projet de Monsieur Jackson Sabiumba, qui travaille dans l'agribusiness. Jackson Sabiumba, 3e place. Alors, applaudissements pour Jackson Sabiumba. Beaucoup d'applaudissements pour lui. ikibazo cya gatatu mwabonye ko ari Dr Jackson aronse agashimwe k'imiliyoni 10 z'amarundi. yarafise umugambi wo gukora ifumbire y'amaganga y'inkwavu. mbega uwa kabiri ninde umuha amashimeshi? nuko nyene icyubahiro akaba aramushikiriza agashimwe. sivyo gusa ntahuko n'igiseke utahugabanye. abahiga mu gufyatura agafoto abafyatura agafoto banyaragase kuko ibintu bisanzwe. agafatiya mbere mukuru tugera ikibanza cya kabiri. Merci beaucoup, MC. Alors maintenant, je vais proclamer la 2e place. La 2e place dans cette compétition a été dédiée au... Vous croyez que c'est à qui? Alors, c'est au club Indanga Burundi. La 2e place est occupée par la troupe culturelle Indanga Burundi. Nous nous rappelons que dans leur projet, il y avait un établissement d'un studio pour la production de tout ce qui est culturel. Toutes les productions culturelles. Vos applaudissements pour la troupe culturelle Indanga Burundi. nuko bagomba bafyatura agafoto. uyu muntu wahereye ku iparuwasi baza gusenga bonera amasengesho yabo yatumye tugumana karanga. baronse agashimwe k'imiliyoni 15. bafise indirimbo zikozwe mu muryango. aho wumva iningiti murayumva nk'indirimbo yabo mukumva indirimbo zirimo akaragati wacu n'umugwi usanzwe ukora byinshi mu gukoramisha abantu mu mbazo zanyu, haba amatoke, amamariyaje, barabyina, baravuza ingoma, mubongera amashyi menshi. Mbega uwa mbere aza kuba ari inde inyuma ya Dr Jackson. havuye uwa kabiri umuvinaga Burundi. uwa mbere ninde? reka twumvize uburongoye juri. Ndabasabye rero mwese munize amatwi kugira ngo twumvirize umugambi washoboye kuba uwa mbere muri rino higanwa. Maintenant, je vais proclamer la première place dans cette compétition. Alors, la première place est dédiée à Monsieur Bosco Nzitabira. Monsieur Bosco Nzitabira, qui travaille dans l'hydroélectricité. Monsieur Bosco niwe aronse ikibanza ca mbere muri dans cette 4e édition de Inyerebutire. muri ku mugambi wo kujyanye n'ibyo gukwiragiza hose umuyaga nkuba. amashyi yanyu menshi menshi.
amashyi menshi mwumvise ko mu rugo rw'iwe ntabwo stage ibaho mupagara yari mashyi menshi ntabwo cyangwa kuna wapa binazikikandi zero de stage miliyoni 20 amafaranga y'amarundi niyo ashoboye kubatahukanye n'umvise umugambi yari tubarira twubahuye ati koresha impano yawe mu mpano yiwe yarakoze urugomero maze abana barabitora mu ishure kubera batareka kwiga mu ijoro ubu ikibano kino kwiteza imbere mbega abahinga badufashe bace badufasha agafoto abantu batatu bose ngira bava imusebiel aho yuko Dr Jacques Soifrey ikibazo cya gatatu n'agaciro k'imiliyoni 10 umugwi ndangakaranga indangamurundi bama bagaragaza iminsi yose ko karanga bagashize imbere babaye bakabiri barose 15 uwa mbere Mamu Sport Bosco badufashe rero bace badufyatura agafoto ibi ni bisanzwe dushimanye n'icubahiro we yatuguriye amaso naba dusigaye dukura ingomero y'ibiyene. Nos félicitations aux 3 gagnants ainsi qu'aux 10 lauréats qui ont participé dans cette 4e édition de Inyelebuti, qui vont maintenant prendre une photo avec son excellence. Vos applaudissements pour nos 3 gagnants de ce soir. Bariko barafyatura agafoto ni n'umusaruro wa nyir'icyubahiro urwaruka twarahiwe umuvyeyi yamaduhira kwe yamavuga ati n'urwaruka ndabona mugikomeye none raba dusigaye dukora ingomero nyir'icyubahiro turakamererwa neza kuko aho dushitse mukuri mwaradukaruja amaso biracabandanya nuko inyuma ya muno mushimwe juri akanya ni gwanyu. Ego murakoze cyane MC nkaba cyesura gufata kano kanya kugira premièrement nshimire les 3 lauréats ukuntu bavyifashe bo kugira bashire gutegura iyo migambi nkaba nongera ndabakeza kubera murabona ko atari ibintu byoroshe ko ruri umujene ugashobora gukora umugambi hamugashimirwa imbere y'ikoraniro nk'iri ni ibintu byo gushimira Imana. Hanyuma nkacashimira kandi abantu mwese mwashoboye kwitaba ibi birori ntibagiye n'abantu bashoboye kutwizera kugira ngo tuje muri uyu mugwi. We are going now to listen to the speech of His Excellency the President. Gomba nanje mbaye ndababwira ubundi uwo neva ninde neva n'umuntu adashaka yuko urwaruka rukura nk'uko yakuze. Mu gukura kwanje narahomvye mugabo kubera namenye uruhombo ndashobora kwiga ingene no kwihombora arico gituma shaka ko mwebwe mwunguka mutarinze guhomba. Ubwa mbere nuko nabaye ngiye mu mashuri matoyi ndabura umuvyeyi aho abandi bana bahora bitwa imfuvyi turi kumwe n'umuvyeyi asigaye mama yabyaye nawe nyene yarase kwita umupfakazi arondera ingene aguma abaho mu buzima kandi yari umurimyi nk'abandi yari muri bamwe bita nyarucari. Igituma iyo mvuze yuko ingwano ari mbi nashitse mu Buyabaga ca ndabuhomba ngeze mu ishuri rya kaminuza muri première licence niho haciye hatera ingorane mu gihugu mwumva nari ntanguye kurondera ingene ntobaho mu buzima bwanje. Jewe rero ivyo bibaye nararokotse nshika kw'icumu ariko kubera bimwe nababwira ubutegetsi bw'igihugu butari bushoboye gukingira umwenegihugu mukicwa mubona abacitse kw'icumu twabuze umutekano tubura amahoro murazi yuko bakubujije kwiga wiga irindi candoga haruguru mu misozi mu kibira kugira ngo dushobore
kwikinga abariko baraduhiga, kuko leta ntiyari igishoboye kudukingira, batwica babona, ndetse ugasa n'ingabo z'igihugu ugasanga nazo zibirimwo. Urwo rugamba rwarabandanije, hanyuma tugira Imana turuheza mu mwumvikano. Tumaze kugira amasezerano yo guhagarika ingwano, turaza i Bujumbura, mba mu bakuru ba mbere bajejwe gukurikirana ingene amasezerano y'amahoro aja mu ngiro, haba mu kwinjiza mu gukora igisirikare gishasha n'igipolisi, haba ndetse no gusubiza ibintu ku murongo mu gihugu. Niho natanguye kubona yuko ubuyabaga bwanje nabuhomvye, kuko nagarutse mfise imyaka 37. Turazi yuko umuntu ugira ngo ashikane imyaka 50 ari umuntu ahatangura kurya ivyamwa, akora kuva ku myaka 18 gushika ku 50. Jewe rero nuvuga yuko nari maze guhomba imyaka 18 yo gukora nkorera kazoza kanje. Uhomvye imyaka 18 mu myaka 32 yo gukora, murumva yuko rwari uruhombo rukomeye. Muranzi ico gihe nabaye umushikiranganji w'intwaro hagati n'umutekano mu 2007, hacatera inzara mu gihugu. Umushikiranganji w'intwaro hagati n'umutekano rero hateye inzara niwe ibiteye, kuko ntaryama. Uza wumva ko hari inzara urondera imfashanyo. Niho rero natanguye kwiyumvira, none iki gihugu kirimwo imvura, iki gihugu mbona kirimwo abantu b'abarimyi, bigenda gute kugira ngo basonze? Ntangura kwiyumvira ico tuma abantu bafungura. Ico gihe none natanguye kubigisha yuko ushobora kuvoma amazi mu mwonga, ugashobora kuvomera ibitegwa vyawe muci. Muribuka amajambo aragenda avuga kugira ngo tuyibukanye. Naratanguye ndavuga ijambo nti inkoko iravyara inka mu mwanya mutoyi. Muribuka ko benshi barantwenze ngo umva uwo mugabo ivyazanye n'ibiki. Naguye ndabisubiramwo, ntihagire umuntu yiyumvira ko adashobora gutunga. Inkoko iravyara inka. Ico cigwa ndacigisha gushika ugwaruka bumva ivyo ari byo, n'abana bo muri primaire gushika bavyumva ko inkoko ivyara inka kandi umwanya mutoyi. Iyi vyara gute? Inkoko itaye amagi dufate 10 gusa, ikiberura imisi 8, inkoko 8 zikuze, shaka ukuremwo 4 zikuze zivamwo ikibuguru c'ingurube, ugasigarana izo zindi ziragoba zita amagi zisubira kunguka. Ca kibuguru c'ingurube uguze naco kiraduga heza umwaka, kiba kivyaye ingurube hagati ya 6 na 10, nazo ugasubuka zorora. Uzoroye zikuze cukuramwo 3 usigarane izindi. Izo 3 zigurishije, ico gihe waraguramwo inyana y'inka. Ncasanga mu myaka itarenga 3 urashobora kuba ufise inka, ufise ingurube, ufise inkoko, kandi vyose vyavuye mu muswi uyu w'inkoko. Abenshi bavyumvise, hariho ugwaruka rwabisamiye hagufi ruca rurabandanya. Wiyumviriye uruhombo wagize ugashaka kurukurayo n'ingoga, ukora ivyunguka n'ingoga. Nico gituma nabwiye nti orora inkoko, worora ingurube, worora inkwavu. Rima, urimye uca wimbura. Abantu bahariya muri Gwibaga barabizi, ibirayi birimye mu mezi atarenga 3 uba wimbuye kandi ibiraya birunguka. Uburimye n'ubworozi nibwo bwonyene bushobora kugukura mu ruhombo. Murazi rindi jambo nababwiye, duhindure ivyatsi bitaribwa tuhindure ibiribwa. Aho hose benshi ntabitegera, mugabo hari abaci babibona yuko uhinduye ivyatsi bitaribwa ukabihindura ibiribwa, bikingira ibidukikije, ukogera ukabikuramwo imfungurwa. Naho nyene nk'abigwibaga barabizi, nababwiye nti nimumbwire ishinge ico rimaze mu buzima,
kuko n'inkiri y'ishinge ntishobora gukamwa n'iritiro rimwe. Ayo n'amajambo ngenderwako twagendeyeko. Uko bwaca siko bwira, ugwaruka rutangura gukorana bukebuke. Ndababwira nti turi kumwe twese birashoboka, turi kumwe twese birashoboka. Ico gihe narabivuze, iryo jambo narihereye mu ntara ya Ngozi ya kera. Nca nigisha ugwaruka kuja hamwe, umwe azana inguvu afise, uwundi zafise n'impano, batangura kuja hamwe baca basanga bwa bundi turi kumwe twese birashoboka. Mbega mwoba kumwe mwese muri mu ngwano? Ntikunda. Muri mu ngwano mwese bamwatatanye, muguma mwiruka muturatura, ntushobora guteka umutwe. None mwoja hamwe gute ko bidakunda? Mbega woteka umutwe gute ari mu ngwano? Ivyo byaradukujije. Noneho rero aho mbere kizigenzaho mwarabibonye, nazanye icitwa leta mvyeyi, leta nkozi. Kubera iki leta mvyeyi? Leta mvyeyi itegereza gukingira abene gihugu bakumva ko atakarenganyo kahari, kuko umuvyeyi ntarenganya, ategereza kubakingira kurya kw'inkoko ikingira ubuswi bwayo. Leta nkozi ni leta abene gihugu bose bakora, kandi twese tuvuye hasi muravyibuka nabitangwe mu 2020, murabona akarusho n'uno munsi tumaze kuronka. Narasubiriye ndaraba nsanga ugwaruka rwose aho naca baririmba ururimbo rwitwa chômage. Igitero yari chômage, icitabirizo chômage. Ncafata ugwaruka rwize rufise amashuri menshi, muravyibuka retraite des jeunes diplômés de haut niveau. Turaja hamwe tuti mbega iryo jambo chômage tworikura gute mu rurimi rw'ugwaruka mu Burundi? Mwese mwarateye ivyiyumviro, kuko umuti ntuva kundi muntu uva muri wewe nyene. Tugiye hamwe twaratoye umuti, turugwaruka rw'incabwenge. Niho havuye umugambi payeje. Murazi ko ariho wavuye umugambi payeje, uburatanguye. Naho watanguye umeze nk'ucumbagira, ariko buke buke twese twaragiye hamwe turagira amayeri yose, umugambi payeje urarama. Sinovuga nti ndabaze nti tugezehe, ntaho nzi, nimwe muhazi. Ntaho nzi aho tugeze, tugenda mu iterambere nimwe muhazi, kuko nimwe muraba aho mugeze. Ariko ico nababwira, muri gwa ruhombo nagira mu buyabaga bwanje, naje nagumye nteko umutwe ingene nihombora, ingene nkurayo esheke nshobore kuduga. Uno munsi cese mbeshejweho nuko ndi mukuru w'igihugu, mbeshejweho n'ibikorwa nakoze kuva ico gihe, kandi n'ubu mbandanya. Abamaze kuza gutembera iwanje barabizi. Sinico gusa, ndigisha n'abana banje. Nta mwana wanje asaba amavuta, nta mwana wanje asaba impuzu, nta mwana wanje asaba ikirato. Aracironderera kuko barabonye iyo biza biva. Erega niyo n'inyungu. None rero sinipfuza yuko ugwaruka rw'Uburundi ndetse n'ugwaruka rwa Afrika goca muri izo nzira je naciyemwe, narumvise ko ari uruhombo. Intambara narayigiyemwo, jewe ntawantumiye, murumva ko nari nk'impunzi ndiko ndikinga abicanyi. Ariko icavuyemwo nuko uburiro twarose amahoro. Nico gituma ntipfuza ingwano muri iki gihugu cacu. Kandi n'ubu ndabatangarije, umuntu azorota yozana ingwano mu Burundi, ari uwo ngaha canke ari uw'inyuma, ingwano izohera iwe iherera iwe. Ari umurundi canke ari umunyamahanga uzotuzanira intambara, izohera iwe iherere iwe nyene. Ntidushobora kwemera ko Burundi buzosubira muri ivyo twaciyemwo. Dukeneye ko urwaruka rwacu rukura rugwaruka, dushaka urundi ruvyaro rushasha, uruvyaro ruzokwerekana yuko amahoro ari kirumara mu gihugu. Aha rero wumva twese no kwama duhagarariye ayo mahoro. Mwebwe rwaruka muva mu bihugu bitandukanye, nagira ndababwire yuko intambara nimbi, abari mu bihugu vy'intambara murabizi. Nico gituma nabasavye yuko mwese
mwoba ba ambasaderi de la paix mukaja mu bihugu vyanyu mukavuga muti tuve mu ntambara tuyivemwo tuje mu mahoro. Hariho umwasi dusangiye muri Afrika n'ubukene. None ni kubera ikintu uja kurwanya utari umwasi kandi ari umwasi twogwanya. Urwaruka rwo muri Afrika twese tuve hasi turwanye umwasi twese dusangiye yitwa ubukene. Uwo turi kumwe twese tuzomunesha, ariko tukishinga turabana nk'abantu barabana ribi, muze mumenye ko tazopfa tuvuye naho turi. Twanye umuntu wese aza kutubwira irindi. Ibanga ryo gutera imbere sirindi no gukora. Imana ikire mu muntu yamuremye imushira mu murima mwiza. Imana imbere kurema umuntu yabanje gushira umutahe ngaha kuri iyi si, ishiraho ibikwiye byose. Nta kintu na kimwe murabona mukora kitavuye mu biri ngaha ku isi. Izo telefone mugendana ziva mu butare, izo modoka zose ziva mu butare, izo ntebe mwicayemwo ziva mu biti vyacu. Nta na kimwe Imana itari yashizeho yaduhaye mutahe ikiduha ubwenge. Nico gituma yatubwiye iti akiri umurima uwurime wongere uwuzigame. Iryo ni jambo nkoramutima umwe wese yotegerezwa kumva. Urwaruka rero rukure neza, mugende mutwaye yuko intambara nimbi, intwaro mbi nimbi, kubeshwaho no gusega nibibi. Urya muntu atunze mumenye yuko nawe nyene yabanje gukora kugira agatunge. Uno munsi hari abashaka guca bagenda ngo abaha akazi, wewe yari yagahawe nande? Mbega umudokiteri wa mbere yigishijwe n'umunande, umudokiteri yitwa ngwiki? Ubwenge turabufise. Nico gituma kizira kubeshwaho no gusega. Urwaruka rwo mu Burundi rurabizi, namandiko ndababwira nti hari igihugu murabona ciza kurusha Burundi, bose bavuga bati ni ciza. None ko murota visa y'Iburaya, ko murota visa ya Amerika, ko murota visa ya Dubai. No kuvuga dushaka kujaho abantu bakoze baratera imbere kugira tubeho tutarushe. Mbega ko mutarota visa yo mu Bushinwa, no kubera mu Bushinwa atawuba hadakoze. Dushaka kugenda ahantu hari amaserivise, ukazoba ubeshejeho n'ibiva mu maboko y'uwundi ntuzopfa uteye imbere. Kugira utere imbere utegerezwa kwiha. Shaka y'urwaruka rero rwose rwa Afrika n'urwaruka rw'u Burundi muzoshikana imyaka 50 umwe wese yiha usoroma ivyo warondeye ukiri muto. Ukora rero no gutangura uno munsi. Dutangure uno munsi, ntidutangure dutevye. Mwumvise uwundi, mwumvise aho naciye, sinshaka ko mwohaca, nshaka yuko duca mu nzira igororotse. Nico gituma nzokora ibishoboka vyose kugira ngo rwaruka rwacu rube uruvyaro rushasha ruca mu nzira igororotse. Anja mbwira indongozi z'Uburundi zose, ntitugire uburongozi bugoyagoya, tugire uburongozi bushoboye gukingira bene gihugu, uburongozi bushoboye kurwanya akarenganya kariko kose, kugira ngo abantu bose bakore umuti muri munda bishira bakizana. None rero ko mpeze kubashingirira ntahe, reka rero ndababwire ijambo ry'uno munsi. Narimaze ngo ndahejeje, ngira ntabwo bivuga ijambo ry'uno munsi. Reka mbere nje ndarivuga mu rurimi rushobora kumva na benshi. Excellences, Mesdames, Messieurs, les hautes autorités du pays, je mentionne les membres du Parlement, les membres de l'exécutif et les membres de différents organes. Excellences, Monsieur l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région de Grand Lac. Excellences, Messieurs les commissaires à la Commission de l'Union africaine. Camarades ministres des Affaires étrangères de la République de Burkina Faso, notre hôte. Honorables Mesdames, Messieurs les membres des corps diplomatiques et consulaires, Monsieur le Président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale,
Monsieur le secrétaire général de la communauté est-africaine, Excellences, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales et régionales, chers leaders jeunes, ambassadeurs de la paix en Afrique, distingués invités, chères femmes, chers jeunes, tout protocole observé, je rends hommage à Dieu le Tout-Puissant pour sa protection incessante et pour le privilège qui nous est accordé de nous réunir ce soir dans ce jardin avec vous, mes amis les jeunes. Nous voici arrivés au terme de ces 3 journées riches en activités et en réflexions, réunissant ici à Bujumbura, capitale de la jeunesse africaine, la famille africaine autour d'un engagement commun. Faire de la jeunesse et des femmes les architectes et non plus seulement les bénéficiaires de la paix sur notre continent. Je viens d'écouter avec attention la lecture du communiqué final de cette 5e édition, ainsi que les mots forts du président du Conseil national de la jeunesse du Burundi, de l'ambassadeur de la jeunesse de l'Union africaine pour la paix pour l'Afrique centrale et du représentant de nos institutions partenaires. De cette déclaration, nous retenons que ce dialogue s'inscrit dans la continuité de l'agenda jeunesse, paix et sécurité et de l'agenda femmes, paix et sécurité de l'Union africaine et vient renforcer notre combat commun pour faire taire les armes en Afrique. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers jeunes, chères femmes, depuis le début de notre présidence de l'Union africaine, le Burundi a proposé de placer notre action collective autour de 3 priorités qui sont à la fois distinctes et profondément interdépendantes. La promotion d'une gestion durable de l'eau et de l'assainissement, le renforcement de la paix et de la sécurité sur notre continent, avec l'ambition de faire progresser l'agenda, faire taire les armes, et enfin l'initiative ERISE, une initiative qui place l'innovation, la science, les compétences et l'autonomisation des jeunes et des femmes au cœur de la Renaissance africaine. Le dialogue continental qui nous a réunis ici à Bujumbura s'inscrit directement dans cette vision. Je voudrais rappeler qu'en acceptant le 14 février dernier la responsabilité de conduire notre organisation continentale, j'avais annoncé mon intention de réunir à Bujumbura la jeunesse africaine autour d'un dialogue continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité, conduit de manière complémentaire avec l'agenda femmes, paix et sécurité. J'avais également souhaité que ce forum soit résolument intergénérationnel en favorisant un dialogue ouvert et constructif entre les jeunes, les décideurs politiques, les institutions continentales, la société civile, le monde académique et le secteur privé. Le pari est gagné. Nous nous sommes réunis à Bujumbura pour donner corps à cet engagement. Permettez-moi donc de remercier chaleureusement l'Union africaine, les Nations unies, la Banque africaine de développement, la CAC, la communauté est-africaine, l'OIF, le MAEP, FAMWISE Africa, ainsi que l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers pour avoir fait de ce dialogue un espace de vérité et d'action. Je remercie également le peuple burundais, le comité d'organisation, les modérateurs, les rapporteurs, les interprètes et chacune et chacun des jeunes lauréats du concours Inherebutsi dont nous avons eu l'honneur de célébrer le talent et l'engagement cet après-midi même. Même si nous avons couplé 2 cadres en un seul agenda,
je voudrais souligner que l'agenda jeunesse, paix et sécurité et l'agenda femmes, paix et sécurité demeurent deux agendas distincts, chacun avec ses propres cadres, ses propres priorités et ses propres mécanismes de mise en œuvre. Je remercie beaucoup Madame Moula, qui vient de me grader à mon hommage champion aussi de l'agenda femmes, paix et sécurité. Je crois que cette fonction peut être assumée parce que une femme va toujours avec son enfant. Une femme, si elle ne porte pas son enfant au dos, elle la tient par la main. Les jeunes sont toujours auprès de maman, ce qui fait que c'est facile de gérer les jeunes et les femmes. Je vous remercie, madame. Ces deux agendas ne sont ni fusionnés ni appelés à se substituer l'un de à l'autre. Notre ambition seulement est plutôt de renforcer leur complémentarité et leur synergie, car les réalités auxquelles ils répondent se croisent souvent sur le terrain. La participation des jeunes et celle des femmes à la prévention des conflits, à la médiation, à la gouvernance, à la consolidation de la paix et à la résilience des communautés peuvent ainsi être renforcées mutuellement, tout en préservant la spécificité et l'autonomie de chacun de ces agendas. C'est dans cet esprit que nous avons choisi de les réunir dans un même espace de dialogue à Bujumbura et non de les fusionner. Je souhaite que cette 5e édition du dialogue continental sur la jeunesse, paix et sécurité, associée à l'agenda femmes, paix et sécurité, marque une nouvelle étape, celle du passage des engagements à l'impact, tout en préservant la spécificité de chacun de nos agendas continentaux. Nous avons besoin de politiques distinctes, mais nous avons également besoin de cohérence, de coordination et de synergie là où nos objectifs convergent. C'est dans cet esprit que j'ai bien accueilli la proposition de poursuivre le développement d'un cadre de mesure de l'impact permettant de mesurer de manière cohérente les résultats et l'impact à court, moyen et long terme de nos investissements en faveur de la jeunesse. Ainsi, Bujumbura ne doit pas être seulement le lieu où nous avons dialogué. Il doit être le point de départ d'un processus qui respecte la diversité de nos agendas tout en renforçant les complémentarités et qui nous permet de passer progressivement d'une culture des engagements à une culture de résultats et de l'impact. En effet, l'agenda jeunesse, paix et sécurité a ses bases dans la résolution 2025 adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies en décembre 2015. Il s'agit du premier texte international à reconnaître formellement le rôle crucial des jeunes dans la prévention et le règlement des conflits ainsi que dans la consolidation de la paix. Ici, depuis 2015, l'agenda a été renforcé par d'autres résolutions du Conseil de sécurité qui insistent sur la mise en œuvre concrète de ces engagements sur le terrain et sur la participation politique des jeunes. Des cadres régionaux, notamment en Afrique, à travers l'Union africaine, ont également instauré cet agenda pour répondre aux réalités locales de la jeunesse. Mon souhait est que nous franchissions une nouvelle étape vers davantage de nationalisation de cet agenda. Sur ce, j'interpelle tous les participants à porter ce message dans vos pays respectifs pour demander aux autorités étatiques d'organiser périodiquement le dialogue national des jeunes sur l'agenda paix et sécurité. L'expérience du Burundi a démontré
l'efficacité de ce dialogue pour maintenir et consolider la paix à travers la stratégie nationale de sécurité, en accordant une place centrale à la participation et à l'engagement des jeunes et des femmes dans les comités mixtes de sécurité humaine. Ce sont les jeunes qui prennent le devant dans ces comités au niveau de chaque entité territoriale. Excellences, Mesdames, Messieurs, en ce 12 août, Journée internationale de la jeunesse, je m'adresse à vous avec une fierté particulière car cette journée coïncide avec la clôture ici à Bujumbura du 5e édition du dialogue continental sur la jeunesse, la paix et sécurité et du forum Femmes, paix et sécurité qui a réuni pendant 3 jours des centaines de jeunes venus de tout le continent. Cette journée est célébrée sur le thème des contextes différents, des aspirations communes. Où que vous soyez sur ce continent, dans un pays côtier ou enclavé, dans une grande ville ou sur une colline reculée, vos aspirations se joignent. La dignité, l'accès à l'éducation de qualité, à un travail décent, une participation réelle aux décisions qui façonnent votre avenir et un monde en paix. À la jeunesse africaine, je demande de continuer à cultiver l'amour du travail, la solidarité, le patriotisme et le rejet de toute forme de violence. L'Afrique a besoin de vous debout, formés, entreprenants et unis. Nos contextes sont différents, mais notre destin est commun. Faisons de cette journée internationale de la jeunesse non pas une simple commémoration, mais un nouvel élan pour bâtir ensemble l'Afrique que nous voulons. Ensemble, tout est possible. Et c'est sur ces mots que je déclare officiellement clos les travaux de la 5e édition du dialogue continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité en Afrique et du forum Femmes, paix et sécurité. Que ce dialogue vous accompagne, chacune et chacun dans vos pays respectifs, jusqu'à la prochaine étape de son long et bon chemin vers l'Afrique que nous voulons. Vive la coopération africaine, vive l'Union africaine, vive le Burundi, vive la jeunesse africaine. They are now receiving from His Excellency the President of the Republic of Burundi a gift to show his gratitude for their contribution for this edition of Continental Dialogue. A big round of applause. Vos applaudissements pour Madame Gloria